Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi ari mu bantu 18 bagirijwe ku bijanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye baciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ku munsi wa kabiri w'indwi. Avuga ko urwo rubanza rutekubiri n'amategeko. Urwo rubanza uravye igihe kigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription. Uyo ni Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi akaba muri iki gihe aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kagarama mu gisagara ca Kigali imaze kwemeza ko Rusesabagina abandanya gufungwa vy'agateganyo. Imidugararo irabandanya muri Guinea hafi y'indwi inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Uyu munsi mu gitondo ca kare amasasi yumvikanye ku mugwa mukuru Konakry. Abagwanyi bavuye mu gihugu ca Mozambique bagize igitero cihaye inkumbi muri Tanzania. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arakira uyu munsi Washington bagenzi biwe b'ibihugu vya Armenia na Azerbaijan bararabira hamwe uko intambara yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh yohagarara. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya. Uyu mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda sentare y'intango ya Kagarama mu gisagara ca Kigali imaze kwemeza ko Rusesabagina abandanya gufungwa vy'agateganyo. Ivyo uko aburana avuga ko atari umunyarwanda sentare yabiteye ivyatsi. Isomwa ryabaye Rusesabagina ari mu gasho inteko iburanisha ariyo iri muri sentare yonyene. Kigali Assumpta Kabuye dufite ibindi kuri inkuru. Asoma icyemezo umucamanza yavuze ko umushinjacyaha afite uburenganzira bwo gusaba ko ukurikiranyweho ibyaha yongererwa igifungo cy'agateganyo kugira ngo anoze iperereza rye. Rusesabagina n'abamwunganira nta n'umwe wari mu rukiko ubwo rwasomaga umwanzuro. Bawukurikiranaga abo afungiye muri gereza ya Mageragere hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Umucamanza yahereye ku kibazo cyatinzweho mu iburanisha riherutse cy'uko bwana Rusesabagina atari umunyarwanda. Urukiko rucyanzuraho ko Rusesabagina ubwo yaburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko ari umunyarwanda kuko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubw'Ububirigi, bityo ko nta kindi urukiko rwahindura. Umucamanza yavuze ko kandi hari impamvu zikomeye zituma Rusesabagina akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubwo umushinjacyaha yasabaga ko Rusesabagina yongererwa iminsi 30 y'igifungo, yavuze ko bamaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN kandi ko hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi bagomba kubaza. Umucamanza yavuze ko mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha wagejejweho dosiye y'uregwa ashobora gufata icyemezo cyo gukora iperereza ry'inyongera iyo asanze ibimenyetso biri muri dosiye yashyikirijwe bidahagije, ngo iyo minsi 30 ikaba ishobora kongerwa bigakomeza bityo. Urukiko rugasanga umushinjacyaha ari ugomba kumenya ibikenewe kugira ngo dosiye ifatirwe umwanzuro wo kuba rero asaba ko Rusesabagina yakongererwa iminsi 30 y'igifungo kugira ngo hakomeze iperereza ry'inyongera ko biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Abunganira Rusesabagina bari bagaragarije urukiko ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze ngo kuko ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi. Urukiko rwavuze ko ibyo basaba biteganywa n'amategeko ariko impamvu bashingiraho zikaba zitahabwa agaciro kuko kuba Rusesabagina atarigeze ahanwa n'icyaha atari byo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha zigihari ngo no kuba arwaye bikaba nabyo bidahagije kandi ngo uburenganzira bwe bwo kwivuza bukaba butabangamiwe. Ikindi cyari cyagarutsweho cyane muri uru rubanza kigakurura impaka, uruhande rw'uregwa rwari rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko Rusesabagina yongererwa igihe cy'igifungo bukerereweho iminota 7 bityo ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Urukiko rwavuze ko umushinjacyaha yarashyikirije ikirego tariki ya 16 ku kwezi ku isaha 8 irenga y'iminota 7 nta tegeko yishe. Umucamanza asobanura ko umunsi w'urukiko urenga nyuma ya saa 6 z'ijoro. Ahereye ku byaburanishijwe byose, umucamanza yanzuye ko ubusabe bwa Rusesabagina n'abunganizi we nta shingiro bufite. Avuga ko nta ubushinjacyaha bwakoze mu minsi 30 ya mbere bikaba bitahabwa agaciro. Kuba uregwa asaba ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa hanze kubera ko ari ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi, urukiko rushingiye ku biteganywa n'ingingo ya 97 y'itegeko nimero 027 yavuzwe, rurasanga ibyo Rusesabagina Paul n'abamwunganira basaba biteganywa n'amategeko ariko impamvu bashingiraho basaba ko uregwa yafungurwa by'agateganyo zikaba zitahabwa agaciro kuko kuba Rusesabagina Paul atarigeze hamwe n'icyaha
sibyo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha zigihari. Kuba arwaye bikaba nabyo bidahagije ngo arekurwe by'agateganyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha akekaho, kandi bikaba ntacyo byabangamira ku burenganzira bwe bwo kwivuza. Urukiko rukaba rusanga Rusesabagina Paul agomba kongererwa igihe cy'ifungwa by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zituma Rusesabagina Paul yongererwa igihe cy'ifungwa ry'agateganyo. Rutegetse ko Rusesabagina Paul yongererwa igihe cy'iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo, agakomeza gufungirwa muri gereza. Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha 13 birimo ibyo kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no gutera inkunga umutwe w'iterabwoba. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ku munsi wa kabiri sentare ntayinyuzwa y'igihugu yarasomeye urubanza abantu 18 barimo Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi, akaba aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Mali na Sahel, wo gufungwa burundu kuri dosiye y'igandagurwa ya nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye. Pierre Buyoya avuga ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Nyakubahwa Perezida Pierre Buyoya, mwahoze murongoye Uburundi, murakoze cyane gose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashika 18 rubasabira umunyororo guherayo, eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mbega urwo rubanza mwabwakiriye gute? Bwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza, ubwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero urwo rubanza rwaciwe, ijambo ni rya rindi, ni urubanza ku bwacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga, urwo rubanza uravye igihe ibigwerekeye rumaze, ni urubanza rwataye igihe, ibyo bita mu gifaransa prescription. Kuko amategeko yariho mu Burundi itegeko rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa, ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996. Rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Muriko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko, muvuze ko urwo rubanza rwaciwe amategeko ahonywanzwe. Navuze yuko sentare nayo itazi amategeko, mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki, ihawe n'inzego za politiki yo guca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko. Aho no kuvuga ko sentare yoba itigenga. Ikindi rero nareko ndavuga mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu. Ntibigeze baronka uburenganzira no kumviriza ibyo turiko turagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. None nokongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye, nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa. Mu ncamake rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye nuko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'Arusha, kuko mu masezerano y'Arusha twari twavuze neza
ingene imanza mwene izo zicibwa, ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite reconciliation mbere kuja mu butungane. Nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki, si urubanza rujanye n'ubutungane. none muba mufise wiravye neza abantu barimwo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganagurwa. ko ni urubanza rwaciriwe novuga intwaro ya iprona, kuko uravye mbere n'abo baciriwe imanza harimwo abashingantahe 5 bose batwaye uwo mugambwe. Eno rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki, ibirimo rero twebwe turavyiyamirije. muri iki gihe umugambi wanyu n'uyuhe? murafite umugambi wo kunguruza? tuzokunguruza nk'uko twabivuze mu rwandiko twasohoye mu masentare y'u Burundi no mu masentare y'amakungu, ko turazi neza, jewe ndazi neza ko ata sentare n'imwe ikora mu mategeko izoshobora kwerekana ko jewe nishe Ndadaye, ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe Ndadaye. aha mvuze ku giti canje. Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi, mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishiramwe y'Afrika mu gihugu ca Mali na Sahel. Murakoze ku kanya mwahaye radio y'Ijwi ry'Amerika. Komisiyo y'amatora y'igihugu ya Guinea imaze gutangaza ibyavuye mu matora yo mu ntara 37 kuri 38 zigize igihugu. President ucyuye igihe Alpha Condé w'imyaka 42 y'amavuko araza imbere cyane kure mu majwi y'agateganyo ku buryo yizeye manda ya gatatu. Umugwa mu ntege Selou Diallo w'imyaka 68 y'amavuko banahanganye no mu 2010 no mu 2015 avuga ko amatora yabayemo ubujura bukabije, aremeza ko ari we yatsinze n'amajwi 53%. Abayoboke ba Diallo basubiye mu myivumbagatanyo. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko bamenaguye n'amabuye banatwika amazu n'amaduka mu duce dutandukanye tw'umurwa mukuru Conakry. Bahanganye n'abashinzwe umutekano ku buryo hari quartier zimwe na zimwe, cyane cyane iyitwa Symphonia yiganjemo abayoboke ba Diallo, amasasu yumvikanyemo. Nta makuru aramenyekana niba hari abo yahitanye cyangwa yakomerekeje. Kugeza ejo kuwa kane hashize abantu 5 byibura nibo bari bamaze kumenyekana ko bari bamaze kwicwa muri iyi midugararo yo muri Guinea. Guverinoma yategetse ingabo z'igihugu gufasha polisi kugarura no kubungabunga umutekano mu gihugu hose. Hagati aho abakomiseri 2 ba komisiyo y'igihugu y'amatora ya Guinea beguye uyu munsi bavuga ko ibarura ry'amajwi ririmo amariganya menshi. Urakoze Thomas. Abagwana muri Libya bashize umukono ku masezerano yo guhagarika ingwano. Ibirori byabereye i Geneve mu Swiss babifashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibindi twumviriza Thomas Kamirindi. Abasinye ku ruhande rumwe n'abahagarariye guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yemewe n'amahanga GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ifite icyicaro i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya. Ku rundi ruhande n'abahagarariye umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya ANL mu magambo magufi wa Marshal Khalifa Haftar, ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nk'uko umuhuza wabo Stephanie Williams yabitangaje, agahenge karahita gatangira amasezerano akimara gushyirwaho umukono. Stephanie Williams akuriye ku bw'ubusigire umutwe w'intumwa za Loni muri Libya, Manul mu magambo ahinnye. Yasobanuye ko aya masezerano ateganya ko abacanshuro b'abanyamahanga bose barwana muri Libya bagomba kuba bahavuye mu gihe kitarenze amezi 3 ari imbere. Ateganya kandi umutwe umwe rukumbi wa polisi ugizwe n'abantu baturuka ku mpande zombi zirimo zirwana, uzaba ushinzwe kugenzura ibice byose by'igihugu aba barwana batumvikanaho.
amasezerano ateganya nanone ko GEN na ANL bazatangira ibiganiro bya politiki ku itariki ya 9 y'ukwezi gutaha i Tunis, umurwa mukuru wa Tunisia. Umuhango wo gusinya aya masezerano wahuriranye n'indi nkuru nziza. Indege itwaye abagenzi yavuye i Tripoli ijya i Benghazi bwa mbere na mbere mu gihe kirenze umwaka. Ababisesengura ariko basanga Libya izongera kugira amahoro ari uko imitwe itabarika irwana yumvikanye yose n'ibihugu by'amahanga bishyigikiye bikabyemera. Tugushimire Thomas. Abagwanyi bavuye mu gihugu ca Mozambique bagize igitero cihaye inkumbi muri Tanzania. Abagwanyi bagera ku 300 baturutse muri Mozambique bateye imihana iri mu bumanuko bwa Tanzania. Yishe igitigiri kitaramenyekana c'abantu mu ndwi iheze. Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi mukuru w'igipolisi ca Tanzania Simon Siro, avuga ko leta ya Kiislamu yiyitiriye ico gitero. Avuga ko abo bagwanyi bateye imihana yahitwa Kitaya mu ntara ya Mtwara iri ku rubibe n'igihugu ca Mozambique. Kitaya avuga ko abo bagwanyi yise abagira iterabwoba bagera ku 300 baje baturuka muri Mozambique batera ibiro vy'igipolisi n'imihana yahitwa Kitaya, barica abantu batari bake. Mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo yigenga Azam TV ku munsi wa kane, yavuze ku buryo butomoye igitigiri c'abantu bishwe canke ngo atange itariki y'ukuri ico gitero cabereyeko. Avuga ko igipolisi cahagaritse bamwe mu bagwanyi mu gihe abandi bavugwa ko basubiye muri Mozambique. Abafashwe bariko barasambishwa muri iki gihe. Byari rya mbere abategetsi ba leta ya Tanzania bemera ko intagondwa z'abayisilamu ziriko zongereza inguvu mu buraruko bwa Mozambique zikorera no ku butaka bw'igihugu cabo. Ibitero vy'izo ntagondwa ku butaka bwa Tanzania ntibiba kenshi kandi ntivyiha inkumbi nk'ibibera muri Mozambique, aho zishe abantu amajana n'amajana kuva habaye igitero cazo ca mbere mu mwaka w'2017. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Mike Pompeo arakira uyu munsi Washington bagenzi biwe b'ibihugu vya Armenia na Azerbaijan. Bararabira hamwe uko intambara mu ntara ya Nagorno-Karabakh yohagarara. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Uyu munsi imirwanire cyakomeza muri Nagorno-Karabakh. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ishobora kuba imaze guhitana abantu bagera ku 5,000 mu gihe cy'ukwezi imaze. Yatangaje ko avugana na bagenzi be b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan kuri telefoni kenshi buri munsi. Ati nizeye cyane ko na leta zunze ubumwe za Amerika itanga umusanzu wo gushakisha amahoro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Mike Pompeo arabonana buri wese ukwe undukwe na bagenzi be ba Armenia na Azerbaijan hano i Washington DC, ariko ntibiramenyekana niba aba babiri nabo ubwabo bari bwiganirire amaso ku yandi. Ibihugu bikomeye byo ku isi bifite impungenge z'uko iyi ntambara yo muri Nagorno-Karabakh yakongeza akarere kose ka Caucase n'ingaruka yagira ku mpombo nini cyane zikanyuramo zitwaye gaz na peteroli ku isoko mpuzamahanga, ariko ba nyir'ubwite bo ntibabona amahoro hafi aha. Minisitiri w'intebe wa Armenia Nikol Pashinyan avuga ko ibikorwa bya diplomasi bitazarangiza iyi ntambara. Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev nawe avuga ko amahoro ari kure nk'ukwezi. Armenia na Azerbaijan bamaze imyaka irenga 30 mu by'ukuri barwanira Nagorno-Karabakh. Armenia ivuga ko ari intara yayo, Azerbaijan ishaka kwigarurira ku ngufu. Tukivuga kuri aya matora, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Professor Jean-Marie Vianney Higiro yigisha muri Western New England College muri leta ya Massachusetts uko yabonye uguharira kwa nyuma kw'abakandida. Nagikurikiranye bitandukanye n'icy'ubushize, kuko icy'ubushize wabonaga bajya impaka ntamwe yahagarika undi, mbese ari nk'ibintu byo gutongana, ariko ubu batangaje ibitekerezo byabo. Umwe yatangaje gahunda ye, n'undi yatangaza gahunda nyine zitandukanye, ku buryo ubona noneho nk'abagikurikiranaga babonye aho buri mukandida ahagaze ku bibazo by'imbuto Amerika ifite muri iki. Mwe mwabibonye musesengura, mwabonye abakandida bombi ibibazo bibatandukanye ku buryo bugaragara n'ibihe. Biden aravuga ati reka
reka tubanze turwanye icyorezo cya covid, tukirwanye dushyizemo ubwenge, tukirwanye gukora gahunda zituma amashuri atangira, tubanze tukirwanye abanyamerika babone n'uburyo bwiza bwo kwivuza, noneho dufungure tuzi ko ibyo bintu hari abo tubigejeje. Perezida Trump akavuga ati tugomba kubikora byombi, tugomba gufungura igihugu, abantu bakajya ku kazi, kandi tugakomeza tukarwanya icyorezo. Profeseri Higiro, mushingiye ku bintu mwumvana abantu, ibyo mubona, ibyo musoma, musanga uko abakandida bombi uko bagiye impaka iminsi 12 mbere y'uko amatora nyirizina akorwa, hari icyo musanga byahinduye ku mitekerereze, ku buryo abazatora cyangwa abatora babikora cyangwa se bababona? Yewe ibyo ntawabihamya, kubera ko uzi ko kugeza ubu hari miliyoni zirenze 37 zarangije gutora. Icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri, abasigaye bavuga bati turacyasuzuma abakandida, bari basigaye ari bakeya. Iperereza niko ryabyerekanaga. Ubwo rero kuba umuntu yavuga ko ibiganiro byaraye bibaye biri butume uyu n'uyu utera arusha undi, ntawabimenya rwose. Ndabashimiye cyane. Ni Profeseri Jean Marie Vianney Higiro ku bisobanuro muduhaye. Nshuti zacu, mwakoze gukurikirana amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Aha akaba ariho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, na Fatu Alimaskara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije.